gisata ca ONU office du haut commissaire, hanyuma mbere kugeza naho birukanye abakomiseri bavuga yuko batagifise uburenganzira bwo gusubira guhonyeza ikirenge mu gihugu c'u Burundi. Hanyuma rero ivyo bituma umuntu atokwibaza yuko bimeze gutyo leta y'u Burundi yobandanya itanga amaraporo. Dasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banyarwanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru tugiye kugaruka ku ngingo zitandukanye. N'amakuru ari buze kugaruka ku vya politike, turaza kuraba inkuru zirabana n'umutekano ndetse n'agateka kazina muntu, ariko tukaza kugaruka ku nkuru iriko iravugwa cane mw'ishengero. Amakuru adushikiye kano kanya ngira tunatangurire ko nkuko ari inkuru y'ikibirako. Turaza kugaruka amakuru avurwa mu bategetsi ndetse tuze no kuraba umwikeko ukomeye w'abantu bivugwa yuko bariko barakorana n'abantu bari mu bihugu bakarungika ibigwanisho mu gihugu. Ayo makuru nayo twayatohoje, turaza kuyagaruka ko mwidonido ndetse tuze no kumviriza ico abanyepolitike bamwe n'abandi bavuga. N'amakuru rero ngo hayemwo kaze we twumviriza, ushobora kuba uri ngaha mu Burundi, ushobora kuba uri mu bihugu vy'abanyi canke uri ku migabane y'amakungu. Nimba warafyonse sabone ni vyiza, turaja twibanira mu makuru n'ibiganiro vyacu. Tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga, aho hari amakuru adushikiye kano kanya. Uno munsi w'Imana abakristo basanze abapolisi bagandagaje imbere y'ishengero Eglise Baptiste Libre di Burundi muri paruwasi Gihosha. Noneho kwibaza vyavuye kuki abo bapolisi bariko barakora iki ngaho kuri iryo shengero. Ni nyuma yaho hagiye havugwa impari zitandukanye mu mashengero ngaha mu Burundi, inyuma y'abadivantiste b'umunsi w'indwi. Kuri ubu ni shengero Eglise Baptiste Libre di Burundi. Amakuru adushikira kano kanya yerekana ko bitoroshe, aho abategetsi b'igipolisi bahavuye imbere basubiza ingabo zabo inyuma. Amasengesho araba ariko ntawuhisha umwotsi, inzu iriko irasha. None vyatanguye gute? Amakuru adushikiye kano kanya yerekana ko ngo kwa Mungu heze hari kw'itariki ya 24/0 umwaka w'2021 hari habaye imvururu, aho abakristo babujije Musenyeri Emmanuel Nsanganiye arongoye iryo shengero ku rwego rw'igihugu ko afata ijambo. Pasitori Nyandwi Jean Baptiste atwara paruwasi ahejeje kwigisha. Muti biva kuki? Mu makuru avuye iryo shengero adushikiye kano kanya nyene yerekana neza yuko imyenda mu mvano ndetse n'icatumye izo mpari zitangura ngo yavuye ku gushaka kurungika Pasitori Nyandwi ngo gukorera ahandi. Abakristo rero bo kuri paruwasi Gihosha bakaba bararahiye bararengwa ko uyo mupasitori aja ahandi. Mbere rero baciye bandikira Musenyeri Emmanuel ikete kw'igenekerezo rya 12/0 umwaka w'2021 bamwereka ko batishimiye iyo ngingo, ndetse banamubaza n'ibibazo vyinshi bijanye n'ubutunzi hamwe n'amategeko ngenderwako ndetse n'ingene ishengero ritwawe. Mu nyuma Musenyeri akaba yarahavuye afata ingingo ku itariki ya 24/0 uno mwaka yo kwirukana burundu Pasitori Nyandwi amwagiriza kugumuka. Anabimumenyesha kandi mw'ikete yamwandikiye ku itariki ya 24/0 umwaka w'2021. Bukeye baraye bamwankiye gufata ijambo mu rushengero ngo kuko bari bazi ngo kwaje kuvuga ijambo ryo kwimura Pasitori Nyandwi. Budakeye kabiri kandi abakristo
bakaba barasubiriye kwandikira Musenyeri ku itariki ya 26/0/2021 bahakana bivuye inyuma iyo ngingo, naho ngo yari ishigikiwe n'userukira ishengero imbere y'amategeko ariwe yitwa Frederic Bucumi Batazira Leo. Naho nk'uko amakuru adushikiye kano kanya vyerekana, naho rero muri rusangi bimeze gutyo, ariko umukristu yavuganye n'amenyesha amakuru atashatse kumenyesha amazina yiwe, akaba yagize ati ivyo vyose biva ku gukunda amaronko, ngo ni Pastori Nyandwi azira yuko aciye ubwenge, ni umwigisha kuri kaminuza Espoir d'Afrique, ngo kandi akaba akoresha neza amatungo y'ishengero, ngo mbere ngo mu mpera y'umwaka uheze niwe wenyene mu maparuwasi ashika kuri 70 agize ishengero Eberbe, ngo yahaye abakristo raporo y'ingene yakoresheje amatungo, mbere aranavuga n'amahera ari kuri konti ya paruwasi. Ivyo ngo rero vyoba bitaranezereye abarongozi bamwe bamwe, ngo kumva ko hari amahera ajejwe kumva ko ngo hari amahera ajera ukwiwe. Uwo rero mukristo arongera ati userukira urushengero imbere y'amategeko we yigungira ko vyose harimwo nyene n'amatunga y'ishengero, nk'uko uyo mukristo yabivuze. Akaba rero ngo ari representant legale wa secrétaire général w'ishengero, akaba kandi na coordinateur des projets ndetse na comptable national w'ishengero. Uretse ayo mabanga kandi yose tudondaguye ngaha, arongera akaba ari ngo representant legale w'ivuriro ryegukira ishengero riri mu Kayanza Igatwaro, nk'uko makuru adushikira vyerekana. Uyo mukristo kandi ati none mu bakristo baba 6,000 ishengero rifise mu Burundi, harabuze abandi bomufasha. Tumubajije kuri ivyo rero bivugwa ku ishengero, Musenyeri Emmanuel yemeye kuzogira ico bashikirije ku musi w'ejo. Ayo makuru gihe turaba duhejeje kuyaronka nayo muzoyashikirwa nayo nk'uko twama tubibakorera. Tuve muri ayo makuru, harabana n'ibivugwa mu mashengero ndetse n'impari zagiye zikunda kuvugwa, aho vyagiye binavugwa yuko ngo hoba hari na bamwe mu bategetsi boba bariko barivanga mu bibazo vy'amashengero, ngakaba ari izo mvo z'indyane zidashira mu mashengero ngaha mu Burundi. Ivyo navyo turahaca ariko turabikora kwa mutuhuza, muzobimenya mu makuru yacu ataha. Reka dutandukire tuje mu makuru arabana n'umutekano ariko afitaniye ahuriye na politike. Mu makuru havugwa cane hariko haravugwa amakuru y'abantu bariko barahagarikwa vy'agasakisaki, abandi bagapfungwa ndetse abandi bagakorerwa isakwa rikomeye, inyuma yuko hari amakuru atahuwe yuko hoba hari abantu cane abari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bikekwa yuko ngo boba bariko barakorana n'abantu bahunze. Uko rero ngo gukorana bikaba biteje umutekano muke, aho bamwe bikekwa yuko ngo boba banyegeje ibigwanisho mu mazu yabo, ndetse ngo boba bariko barakorana cane n'abantu boba bariko bararonderwa na leta ndetse n'abaronderwa n'inzego ziperereza. Mu makuru dufise nuko hari abantu bariko barahagarikwa cane abikekwa yuko boba bariko barakorana n'abantu b'imihari yitwaje ibigwanisho. Gusa amakuru yo kwizera avuga yuko ngo ivyo bintu biriko birakogwa na cane ku bantu bagirizwa ivyaha ariko babuzwe irengero, canke se iperereza ndetse n'igipolisi kitabashije kuronka kugira bakurikiranwe, ariko kuri ubu imiryango yabo ikaba nayo itorohewe na gatoyi, kuko iyo ngo umuntu afashwe canke se yagirijwe ivyaha canke yikekwa ko ivyaha akaronderwa akabugwa,
abo mu muryango wiwe nyene baca babazwa ivy'uwo muntu, ndetse nabo bikabagendera nabi canke bamwe nabo akaba ari bo bashigwa mu busho, nk'uko mu makuru adushikira kano kanya avyerekana. Bivugwa yuko rero ngo hari abantu bahora bari mu gisirikare c'u Burundi ariko inyuma bakaza guhunga, ngo boba bariko barakorana n'abari imbere mu gihugu yoba mu kuba rungikira bimwe mu bikoresho bivugwa yuko ngo ari ivy'abagwanyi, ndetse ngo bakanamena amabanga y'igihugu. Ivyo vyose bigatuma abajyango ndetse n'abasigaye ari bo bamererwa nabi mu gihe abo na kera hagiye harabamwo ugucumbagira mugabo vyagiye kunyuka kubera iki kiza cadutse mu 2015. Uburundi bwemeje ayo masezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu kuwa 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1989. Rero uwo mugwi muri bimwe washoboye kubona, warabonye yuko hari habuzemwo ivyemeza vyerekana yuko leta y'u Burundi hari ico yakoze kuvyerekeye ubwigenge bw'ubucamanza, abapfungwa hamwe no gutunganya neza amabohero, ivyerekeye gushikira ubutungane hamwe no kuronka abafasha bimwe bita guhabwa abashingwamanza, ivyerekeye kwivuza hamwe no gutorera umuti ikibazo cerekeye ubukene bw'amavuriro, ivyerekeye gutanga akazi, ivyerekeye gutunganya ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, hamwe n'ivyerekeye gukuraho ibyaha bihama abamenyesha makuru. Mu vyo uwo mugwi wari wasabye leta y'u Burundi bona bikomeye cyane, no garuka ko hariho ukwemeza abanyagihugu canke amashirahamwe yuko bashobora kwitura sentare y'agateka kazina muntu ya Afrika ishashi yarusha mu gihugu ca Tanzania batabanje guca muri uwo mugwi, kuko uno munsi kugeza uno munsi uwufise urubanza yagiriza leta y'u Burundi abanza guca muri uwo mugwi w'ibanju